Neje nije nabavyaye. Si wabavyaye ariko niyo mukobwa mukuru dufise mu muryango. Nabo bazomenya iyo bakuri iyo ndero. Je nje ndabereka ingene bitwara. Je musaza wenda kubwira shaka kuguhanura ugacunyishura mu bwo buryo. Reka ndakivuge ko kubera ko ryari mu misezi tweko turakiganira ko na Amigo boss wa Sky Media na Christophe. Turavuga ku kibazo kijaye n'abakobwa. Turahura n'ikibazo. Ariko niwe uri kurashaka kubereka ingeso mbi. We ntubona ko ni wapfa. Shase kuvuga ko ni wapfa mu mico. Batoyi wawe bose bazoca bafa. Ubona familia yacu izoca isigara kuri inde. Hello guys, twizere ko mumeze neza. Nitwa Khaisa nkuko musanzwe munzi. Iyi ni Sky Media Burundi presents tubazaniye ibintu biryoshe nkuko vyama. Numutumire n'umusineaste, n'umuntu abizi cyane, n'umuntu yantrena abandi, n'umuntu yatanguye gukina cinema kera cyane. Asanzwe avuka hano nyene iwacu. Kumbure ubuzima bwamujanye mu tundi duce. Biravugwa yuko imirimo yiwe yayibandanirije mu gisagara ca Bujumbura, ariko nonga hanyene iwacu. Kuba muzi tumuzi muri filme nyinshi, muri filme zabaye trend, muri filme za kera zakunze abantu ba kera, ariko nka generation y'ubu sinibaza yuko mushobora kuba muzizi. Ni zimwe muri filme nka Joseph na Josephine, zimwe muri filme nka Adolescence, filme nka Ni Iyande, filme nka Gitoro. Hariho iyindi filme imaze igihe kitari gito ariko kitari kinini cyane yitwa Les Infidèles. Yego, ni filme yitwa Les Infidèles, ni filme imeze neza. No mu legend, no muntu novuga yuko abantu bose bakina filme ubu izi mpano zose ziriko zirazamuka. Inspiration benshi zishobora kuba ziva kuri we. Uyu nawe sundi bamitwara ni Baruta Abubakar aka Badjay. So ndamufise muri studio live, studio za Sky Media Burundi. I'm gonna present him to you guys. So amahoro ga muntu w'Imana. Amahoro cyane muraho. Turaho turashima. Ego ndabona ko namwebwe cyane. You look so beautiful. Ndagoheruka kera cyane brother. Ubu urabona yuko nashaje mu bivuge neza bose bavyumve nashaje. No, diyo basi ubu warakuze, warabaye mu papa. Ego kandi urabona ko bimbere uwo mu papa. Na cyane. So navuze ku mazina yawe twagusaba rero widondore abatabashije kumenya bakwiyumvire wivuga ibigwi rero muri je twemera cyane. Okay, murakoze cyane. Mbanze ndabaramutse mwese muri ko murakurikirana Sky Media Burundi. Nitwa Baruta Abubakar nkuko Khaisa yabivuze. Sanzwe mvuka ngahanye ni Muyinga, benshi muranzi kuri Badjay, ariko ubuzima bwarampinduriye ikibanza mbamwo. Sanzwe nkorera imirimo yanje aho sanzwe ntoyo n'umuryango mu gisagara ca Bujumbura, ariko Muyinga still my home. Buri kwezi mba ndi hano. Ego. So Badjay, ndabona kweri ubuzima ni sawa. Turashima Imana ivyo dufise. Ubuzima n'amahoro kabisa. Cyane. Izina Badjay ryaje gute witwa Abubakar? Badjay ni long story mugo ndashobora kubivuga mu majambo mato. Yatangwe niga mu mwaka wa 3 w'ishure primaire kuri Muyinga 2, benshi muhazi ku izina rya officiel ahi Muyinga. Narose ndi kumwe n'umugenzi, nari ngyamye mwijoro ndota n'umugenzi ariko arampamagara Badjay. Kuko ico gihe abana twagendana hari havuye muri ibintu byitwa Lolilo. Nari narakunda Lolilo cyane, n'udu style iki bakunda kumpamagara Lolo. Mugabo cyane umva umwana w'umugenzi mu ndota ampamagaye Badjay. Numva ko kantu gasoundinga neza. Bukeye mu gatondo abantu ahantu twaba benshi ngahe Muyinga muramuzi Runyari, turarabana. Asanzwe akora ibintu byo gucapa, kubaza iki. Naciye nzinduka na mfise ikoti mu gatondo ca ndandika Badjay ku ikoti ryanje. Ndavuga ko nshitse ku ishure lendi
nagenda ryambaye rya koti ndashima bigisha banyigije ntibigeze bambwira ndarikure aho nciye hose abantu babona inyuma bakaza bampamagara baje burya izina ryaratumye mvuma jewe menyekana cyane ngahe muyinga atani kintu nakime ndakora iryo zina ko abantu umuntu yitwa baje ninde urumva bambona bose twine yitwa baje tuzi ko ari umuntu w'umustar umuntu akomeye kumbe rero ivyo bambonamwo iryo zina urumva ryaratera ubwoba abantu twahura bakavuga ati si umustar ariko urumva alafe nisanze nabaye umustar mu bintu wisanze wabaye umustar kandi iryo zina ryarampaye respect ryarampaye icubahiro till today ndarikunda cyane mu mazina yanje so Badjay asanzwe akora iki mu buzima busanzwe jewe nkora mu shirahamwe rya telecommunication ngaha mu Burundi mu gisata c'ubudandaji ko navyo nize biri mu byo nize muri make ko nize uruntu rumeze ukuntu sinshimye kurivuga hano kubera nkumbura atari cyo turimo mugabo nkorera ibujumbura mu gisata kijanye na telecommunication kiba ama internet kiba connection kibafasha kuyaga n'abandi so uravuze yuko wakuriye hano iwacu Muyinga wakuriye hano hari abantu mwakuranye nkumbure hari abo mwakuranye bakuzi kuva kera basi kera ukiri muto wari umuguruguru waratekereza ofete sinakuriye aha uvuze nakuriye aha ucumenga navukiye nko mu Cankuzo acanza gukurira hano jewe navukiye hano mu Gitanga korora rya gatanu ko nabivuze hajya hafi ya Runyari nyene niho navukiye ntangura ishure ngaho kuri officiel kuri Muyinga 2 hama kuri etablissement niga ko primaire novuga yuko muri generation yiwanje nyene ico gihe noba ndi muri nimero imwe yari izwi cyane ku iryo shure urumva nari nzwi ku bintu byinshi cambere nije muntu wa mbere nfise sirno yobeye ukuntu birumvikana hama nkamenyekana ku gihe cyo kuririmba arana duheje ama examen ko habaho ibintu byo kuririmba nari umuririmbyi akomeye ico gihe ku ishuri abanzi baranyibuka au vipi hama nari umuderangero ku rwego hejuru novuga ko nimero imwe y'umuderangere ku ishure nari umugabo ndashimira Imana kubera narakunda ishure nubwo naderanja je sanzi gusiba sanzi gucererwa sanzi kubika igabe kwari ugutera inkuru gusa yari derangement isanzwe ituma mu ishure abantu bamenya umwigisha dahari nkagenda imbere nkakubita blague cubibona bigatuma rero kwishura abanyeshuri banyiyumvamwo wanashaka n'abigisha banyiyumvamwo cane ku buryo aba usanga mwigisha ariko aranyivita muhiriwe uze kuza ku mugoroba uteramanye n'abana banje mugabo ntibibuze yuko hariho n'abatankunda kubera ndibuka 6e concours yarananiye bivangira n'ubukubaganye twarimo mu mwaka urumva yari imyaka ya adolescence concours inaniye directeur arampa ikibanza ariko harimo umwigisha avuze ati umwana arangora cane mu ishuri ilfo ko adasubira kwiga kwiri ishuri ndashima cyane wanashaka vyatumye subira kandi kwiyubaka ukundi canja kwiga kuri EP Islamique ndashima bigisha abanyakire na directeur waho barampa indero ndatora konkuru ku manota menshi kandi meza cyane gajya nyene kuri komibu rero kandi yari urumva nari ngiri muri adolescence biranka nyene ko niga twaraderanje cyane mu ishuri twamadukugwa amanota cyo gende bukamanota yarakiri 100% mu bari bagitanga amanota ijana muri education trimestre yashobora guhera jewe ndi muri mwe ko ndibuka natemutse fise sheke y'indero mugabo directeur w'ico gihe rero yitwa Badende Jumaine acaranshira ku murongo abandi banyeshuri twigana baderanje arabirukana asigarana jewe arabwira ati wenda gusigarana kandi uhano murozi ndamubitsa umwana guhera uyu munsi uzoburi derege aranyubaka aranshira hafi yiwe cyane nisanga mu nyuma nanje narabaye umulideri kw'iryo shure nza kuhava mejeje mu w'icumi nari duwaye waho kandi duwaye yakoze amateka akomeye kw'iryo shure bishimira cyane ko ari Badjay nari bad boy ego so uravuze ko wakunda kudiranja cyane mu ishure
nirihe kosa wigeze okay novuga nakahe kantu wigeze gukora ico gihe ubona nyene ko wadekonye nyene ako kantu muri make ako kantu ubona yuko yerekana akantu katiyubashe kwe hari ibintu bavuga bibiri mu ishure hari ikintu ndacibutse canke iyo mpuye n'umunyeshuri twiganye akakinyibusa nuvumenga nyene ndigaye kubiki nakoze iki kintu twarakunda gukubita imibe harukuntu twakora umube nyene ukawukubita ukamenga ni bombe mw'ishuri umva nubwo umwigisha bari mw'ishure twisanga ico kintu twagikoze je n'abanyeshuri dufise aka groupe kacu twabikorana ico kintu ndacibutse ndigaya ca kabiri ico gihe umwigisha avuga ko adakeneye kutubona kw'ishure je ndi umuntu akunda amajarde cane ahantu mbandi ngira ngo nuko kuntu abanye na runyari n'ibintu vyiwe cane abikoreramo gose ni ibintu vyamotiva mu buzima bwanje kw'ishure duhejeje ico gihe concours iyo concours yananiye twaciye naciye ntanga ide y'ukuntu twotera amashugwe kw'ishure je ndatera amashugwe n'ubu kuri officiel hagiye urabona igiti c'umwembe nibuka ko ari je nzanye ico giti turagitera rero bamaze umwigisha amaze kuvuga ko adadukeneye ku iryo shure jewe n'ubundi no mugenzi wanje twaderanjana ndibuka ya mashugwe nacenja kuyarandura kwera ishavu banyirukanye ku iryo shure ndagenda birandurana umutima mubi ico kintu ndacibuse ndigaya kubera kinaranduye amashugwe no musi mbonye ico giti c'umwembe co carahagumye mu vyo naranduye bati iyo ndekana bijya bindi biti bikahaguma uno musi ntihaba habereye ijisho gusumba urumva ico kintu n'ubu ndigaya gose ico ari cyo kintu kimwe uvuga ko wakoze wigaya ni bibiri ico c'umube akubita mu mashuri nico cyo kurandura amashugwe nateye kw'ishuri yego turagire mu kiganiro nyezina ni gute wisanze muri sinema muri industry ya film industry ya film ngaruke inyuma gatoyi jewe indoto nari mfise ava narifuza kuzoba umujournaliste aho hantu uri kurambaza narifuza kuzoba ndahari nanzobe ndabaza abandi ko ndibuka no mw'ishure primaire wasanga imbere yanje hagumaga kompa arukundi kompa bayishirako crayon sinzi kubibona na micro ugasanga ndiko ndasubiramwo amakuru numvise mu radio canke ndiko ndakubita amakuru y'ububeshi ni muri ya maderangement twagira nico caba kirimo rero mu ndoto zanje nkumva umenga nzo mu journaliste ariko nari mfise ikindi kintu cankumamwo co guma nandika utuntu tu histoire ahantu utuntu tu histoire tukatumenga iyo bifilme hama mugabo nkakunda kuririmba ko ndibuka twatanguye gukorera amagroupe yo kuririmba twiga mu primaire ariko ngeze mu windwi uwo mwaka ntarayoberwa ndaja muri studio bwa mbere yo kuririmba bivuze ko wigeze kuba uririmba twari dufise hariho studio yari kiza ngaho impinga yitwa Only One icayegeranya abaririmbyi ba hano bico gihe twari duhari turirimba indirimbo yayagiza Only One nanje ndumwe mu bato ndaririmba rero muhira bakibona muhira barambuza cyane ibintu byo kuririmba mva mu bantu b'idini twari dufise umutama Imana imwakire yitwa Juma Amran ngaho muhinga baramuzi bamutazira Saddam ujya avukana na nyokuru wanje kwaje nakuriye kwa nyokuru avyara mama aranyisharika sarambye atuye twarakwigishije idini kubera iki uja gukora ibintu nkene ibi byo kuririmba uriko uratumara amaza bihebe nenda mwumvira ndabiheba cyasubira gukora indi ndirimbo imwe n'inyegeje ndayikoze n'ubundi bana barabimenya muhambye ati ibyo bintu we twarakubujije uranka mugabo ndavuga ati reka ndabihebe rero hari umunyeshuri umugenzi twigana benshi ngamuramuzi twa Afrika twarigana mu mwaka w'indwi kuko yari afise groupe yarari mu bakina mu filme na sister wiwe Anifa kw'ishuri kwanza ava yaho haba competition y'ivy'amateatre ico gihe kuri directeur Badende Jumaine ura classe haraba competition urumva classe baye ya mbere bagaca bayiha ubushimwe rero turagira iyo competition je nari délégué mu windwi ndi délégué ndagenda gushigikira ishure ryanje kugira izo bijya mbere wari gukina hole y'ikigabi ndabona ko atayikora ikina neza atabishoboye nkuko ndabishaka je urumva sinarimwo bo bari basanzwe abantu bakina
cyangwa ati kajengerageze ubikine nkuko jengera ndabikine urumva donc kujya navyiyumvamo example basi ndamuhe example jesha ndabikina neza bacambye ati wewe ucugumamwo cha turakina ya classe ya mbere yo mu windwe Afrika na mushiki wa cambye ati tujya tugusabire muri groupe wacu muri groupe wawe yarirongowe na mufti benshi muramuzaye muyinga kasi mitanga Ushaka arambwira ati bana we sanze ndakoze mu ndirimbo ko rero usanze uri umuririmbyi we kamera ntizokugora turonse umuntu abimenyereye burya nkicinjira mu yo groupe swalo ikirezi mbamba ndahinjiye nk'umustar wo mu ndirimbo shise turagira repetition kama entraînement turiko turagira ndagakina neza cha tutangura kugira amayide twese timubona gute kano kantu tukaguye kakaba film niho haciye ava film ya mbere nakinyemo yitwa intimba y'urukundo nakinya ntinya gutongoza iyo film yarakunzwe cyane ngaho Muyinga navuga ko ariyo yatumye rero shikama cyane muri film kwa muhira rero bamaze kuyibona baca barayishima baca baramimiheza girambye ati at least ibi ni bo turaguhaye imigisha cyabari kuratumara no ibi it's okay turi kumwe nawe kandi ndashima abavyeyi banje na famille yanje baranyeretse urukundo banyeretse kunshigikira muri urugendo rwanje rwa film aho bari bubahe cyane so budget ni uyuhe mu cineaste wirefera ko cyane aguha inspiration akwenspire nyene twebwe dutangura filme abantu bari bakomeye cyane burya ugiye kubira batwirefera cyane kuba Tanzania ico gihe waravume cyane yari Kanumba the Great umuntu wese yakina filme miyo myaka yiwacu arifuza kuba Kanumba n'umuntu rero naraba cyane narifuza kuba nkawe ariko mu nyuma maze gufasa nacise intege naciye nshaka kuba jewe uwo muntu rero wa mbere ndaba nkumva ko yo motiva ni jewe ni wowe nyene yego okay no vuga yuko ikino kibazo kirafise ukuntu kiri un peu compliqué gusa urambabarira no ndashaka kumenya mbega filme ibingene vyo gukina filme birabamwo inyungu ku buryo umuntu ashobora kugira akazi ari byo gusa avuga ati jewe bunyene mbayeho nkina filme gusa nyene mbeshijweho na filme birabaho ana mu batunzi bakomeye cyane ku isi buryo bakinyama filme barimo twizira iwacu mugabo kamata n'ubuki filme iyo ukora ikintu ukunda kuko ugiye kuraba histoire y'abantu bashoboye gutera imbere mu bintu byose dosanga behind the scene yabo harimo kwikorera imizigo myinshi cyane kugira bashike aho bageze ikintu rucishe generation y'iki gihe dushaka kujyana n'ingoga tutarakora kuvuka rimwe twuzura ingoma hari umuntu je nshobora kuraba dufata nk'akarongo wenda ndashobora nk'umu mwanya tumaranye ndashobora kubona hole no gukinisha kandi ukaba actrice mwiza cyane urano mwanya tumaranye gukina film of course namaze kubona film nshobora gukinisha ukaba umukinyi mwiza cyane ariko ikibazo kiza he tukivugana urumva nk'umuntu urakina film ucombaza ngo nzokunguka iki tukivugana ego urumva aho ntubikunda cyane ngo umpemba ngahe aho ntubikunda mugo kuba ko ari je ndakurondera it's okay ndashobora guhemba hamara undi muntu andondera ndashaka kumera nkawe ndashaka kuba umukinnyi mwiza wa film mwakina film imwe ureko atakyo ndaro urumva ko akunda gushaka gutera imbere andi kuri twebwe abakinnyi ba film mugabo cyuraba kandi ukuntu twebwe ahi wacu hubatswe ibintu byinshi cyane nibiratera imbere sirito entertainment kubera nkumbure systeme byubatswemo nkumbure igihugu nikirabonamwo ikintu gikomeye bishobora kuzanira igihugu ariko hame twoshirirwaho systeme imeze neza amategeko meza dukingira inzira nziza zishobora gutuma turonka ingene tubaho filme cyari ikintu gishobora kudutunga cyane muri make ivya filme yo ngaho iwacu bijya abarambiwe batashe of course je uno munsi namaze imyaka 15 ku ruhande rw'iwanje hari inyungu mbona
mbaze gukuramo umaze kenza muri sinema kuko natangwe ninjiyemo muri 2010 ico gihe niga mu ubu turi 2025 ça fait 15 ndiko ndegereza imyaka hafi y'abatama muri umwuga mu minsi nzogira yubire ya 25 okay mani mpaya amagara uravyumva hariho inyungu maze kubona ituma iyo myaka 15 je nshobora kuyibandanya mugabo iyo nshaka nkumbure kugendana n'ingoga sinari kuresista kubaho iyi myaka 15 muri industry birumvikana ubu ngenda buhoro kubera nkumbure hari ibindi bintu bigenda biramfatira mugabo filme zishobora kuyiheba kuba je ndamaze kubona akamaro kayo mugabo ku muntu aje ashaka ati ndakinye filme ca ndonka amahera ubwo nyene no kuri ivyo bizokugora kuko nabariko bariruka no munsi kuri YouTube ukinye filme nyene ya vrai n'amahera aza kuri YouTube bivanye n'ukuntu twega igihugu cacu kitaturiye urumva bisaba ko ubanza kuja kurondera utundi tuntu two gutrisha localisation mu Tanzania ndo munyarwanda cyane ndo ahandi hantu urumva utuntu two kugenda turatrisha dutuma usanga uri kuraronka ubuhera bukebuke urumva winjire muri filme nyene nyezino ugashaka ukina professionalisme nyene uraheba nta hamwe washobora kuronka amahera uraheba basi ubiheba ukiruka uraheba basi wowe iyo bije ukoresha ukina filme ntiwoyitega jewe nk'akarorero ku ruhande rw'iwanje bije nshira muri filme ukuntu je mbashaka filme yanje imere ntiraba professionnel nkuko ndabishaka kubera ndacari hasi mu vy'uburyo mugo nza kuba ndi umuntu uvuga ati ndafise abantu banshigikira cyane ndafise uburyo shoye ko investisa mu je ubwanje kuko je n'ubunye noronka amahera je n'umuntu avuga ati ndakubise idiri ndaronsa amahera ahantu hambere je notegezwa ko investisa ni muri film kwanda amaze kubona ati hashizemwe amahera je ndabona ndati no yagaruzuko ndamaze kubibona mugabo kubera ko bisaba amahera ninagira ibintu by'ubujanja nyarutse shooting uyu munsi ejo ce ndayiposting nzoronka dinye tuya tuntu viewers duto film ariko nshobora kuyitwara muri festival kubera ko iyo film ntiyakigwa festival harimo amahera ilevre ngahi wacu nta festival dufise ishobora kuguha ayo mahera y'urondera ariko nimba nakinye film professionnel aho za Tanzania hariho festival Zanzibar yitwa Mangazif irakira amafilm avuye mu bihugu bitandukanye ari ama festival ngaho za Madagascar ngaho zo mu Rwanda Uganda Kenya za Burkina Faso n'ibindi bihugu vyinshi barakira amafilm avuye ahandi urumva uvuga ati nashizemwe umutaho kwiye ngira nyine filme professionnel kabisa nawe sinobura na rimwe mu myaka ingahe oya ntivyobaho urumva ngaha rero twegi iwacu turabura mu festival yaba hariho festival twese twoshizemo ingufu ukavuga ati bana festival tireka nkore viza kuri rya festival ikizovamo ikizovamo nk'uburi n'aba best actor for example baraza kuma ka envelope karimo $1,000 iyo filme ni wampa ndagukenera muri filme nzokwita ku rutare kugira nkine neza ndabe kurya $1,000 ndayike jewe nk'umwanditsi cyangwa nk'umudirector ninumva iyo festival ni filme bayi ya mbere barayiha $5,000 canke $10,000 ndaza gusaba na credit ndaza muri banki sabe credit hama nyine filme iri professionnel ndabe kurya $10,000 nshobora kuzoyiga ariko kubera ko festival atazo dufise nga mu bundi dufise festival gusa nayo tukiraho nyene turabizi ko waronse iyo award ivuye muri festival ni ihe filme wa presence muri festival natwaye short movie iyo Gitoro hari mu mwaka uheze byagenze gute naho jewe nari maze hafi imyaka 4 ariko ndakora film mugabo ndiko ndayikurikirana mu bundi buryo ndiko ndiga ndiko ndarabatere rero ndavuga ati ifo konsubira mu mwuga carategura filme gato bivanye n'ibihe twarimwo filme yitwa Gitoro filme ndagakina ari gato ndagakina n'abandi bakinyi nyene baheza bazi gukina cane mu nyuma rero ndabona publication yuko festival biko hamagaza amafilme yakorewe mu iki gihugu ndavuga ati bana reka ndabe ko comeback yanje ishobora kunyerekana muri platform nini yanye
ndashira mu filme nabishize mu menga ibintu nyene vya blague iki ndibuka ko umunsi wa nyuma ndayishiramwo wari umunsi wa nyuma bakira film nayishize mu 17h mvuye ku kazi hama baranandungikiye invitation yo kuja ko munsi wa finale ntaniyo nabonye nasomye email ico gihe jewe rero nibereye muhira ndiko ndirabira nyene filme nteramanya n'umuryango niho umukobwa arahavuga ngahanya ni Muyinga akomeye cyane muri filme mu Bujumbura akomeye gose kabisa mugabo muri izi filme mutabona cyane arantelefona arambwiye yitwa na Deje arantelefona arambwiye ati uri hehe ko nako ndakubona ngaha ariko arabera festival ndamya ntavyo nzi gute kandi bamaze kuguhamagara utora agashime ki filme yawe ariyo filme ya mbere yabaye umwaka aho wari wiporeje muhira niporeje muhira acambwiye ati nyaruka tiba niyo filme ya mbere ifise ama image meza niyo filme ya mbere yabonetsemo actrice mwiza ni nayo filme ya mbere yabaye nziza nyaruka utore award niba bitanga atari huru ubwo nyene ndafata taxi irashikana abantu hari hafi yo muhira ntihari kure cyane shitse ndatora ama award urumva bica birampariho motivation yo kuvuga ati eba iyi comeback yanje iransubije ku kintu nabigere ndo hamwe mu myaka yose nari maze gukora sinabigere fata agashime kavuye muri festival cyangwa muri festival yariyo yose uretse filme imwe na kinyemwo y'umunya Australia yitwa Joshua yigeze nayo kuronka ubushimwe mu yandi ma festival mugo urumva ntiyari filme y'uwanje ariko ibinyegereye vy'uwanje ni ibivyo bibaye muri 2024 ibyo nyene vyo muri festival ego birumvikana kandi ni vyiza biraryoha iyo ni surprise ikomeye cyane vraiment n'ubu ndacaryohewe ego kuko nshise mira nkafumbatira award ndavuga ati I did it ati iki ni cuya cyane musa ni cubahiro okay uramaze imyaka 15 muri cinema imyaka 15 urazi ko hari umwana hari umwana anganya imyaka n'igihe umaze muri filme so nariko ndavuga uri mu bantu ba mbere batanguje filme hano uri umuntu wa kera muri cinema hano Muyinga mbega hoba hariko hakorwa iki kuri izi mpano ziko ziraduga ubu mbe murazinanye muravugana buraba filme zabo bimeze gute novuga yuko nivyo mu batanguje mu ba mbere bakinye filme ngaha ndimwo nubwo ntari mu bayitanguje kubera kurumva nanje nakiriwe muri groupe yari yabayeho kandi yari maze gukina filme imwe ahubwo maze kwinjiramwo twarahinduye systeme dukina rero bigezweho sitse ko bitahura waje nka bad boy naje guhindura cha dukina bigezweho cyo gituma kenshi uri kuravuga filme y'Imuyinga canke filme mu Burundi igezweho turekeze imwe za gitoza abangabo leon za kera canke umuco tuze muri filme nyene zigezweho novuga ko turi mu ba mbere babitanguje aruti ay Muyinga muri ko murakora iki je Muyinga ndahakunda cyane kandi ndahiyumva mu bose na cyane ko n'abanyamuyinga barabizi ivyo bintu naragerageje kuhakorera ibintu vyinshi ariko kumwisho bikagenda birafailinga kubera twebwe ubwacu ntituriyumvamo gukorera hamwe urumva twebwe Muyinga abantu bose barashoboye umuntu arakunda yikorana gusumba gukorana n'abandi wanashaka ni vyiza kuko biri mu bintu bituma ico kintu gica gikundwa tuko turapingana wanashaka na competition ngahi Muyinga muri filme novuga ko iri fair kubera ko turakundana turazinanye uretse ko rimwe habura ko gushigikirana jewe urumva mu nyuma naravuye hano nja gutangurira umwuga nja kubandanyiriza umwuga mu gisagara ko harageze igenda abona ati ndafise ivyo nakoze ngahi Muyinga ndabona harimo yaza yandi ma group rero ndushaho guma twifokasinga ngaha nyene reka tugende mu gisagara turabe ko dushobora kumenyekana igihugu cose turabe ko dushobora kumenyekana no mu mahanga kandi wanashaka turashima Imana vyaragiye biraba nubwo ari ama barriers twagiye turahura nayo imbere
rero ngaha ikintu ca mbere no kubanza tukumva yuko gukorera hamwe inguvu ziwawe iziwanje niza kanaka zigiye hamwe dushobora gukora ikintu gikomeye nico gituma wanashaka jewe project ndiko ndategura ubu ni project shaka gukorera ngahi Muyinga jewe ubwanje ni project shaka gukorera ngahi Muyinga ndabaye oblige kubivugira hano sinayi bwabivuge uretse bamwe tuko turabikorana shaka ngarukane n'abakinyi bose twatangurana muri project yanje bazobe bayirimwo aba bashasha bazobe bayirimwo urumva iduhuze ihurize abakinyi bose hamwe of course ni filme mbona izo ntwara uburyo mugabo niyo filme novuga ko ari filme izobiza ko ari filme nshobora gupresenta mu ma festivale akomeye ibi biri mu bintu abarundi benshi b'abagenzi bari hanze bakunda kunsaba sishase kubivuga mugabo wumve ko mu bintu bakunda kunsaba bifuza kubona muri film iyi project ndiko ndakora birimwo urumva umuntu ari hanze akubwira atari ibintu byinshi by'iwacu dukumbura dukeneye kwibuka dukeneye kubona tutakibona kweka atari byo muza muradushira muri film nashanda bizeze ko muri project ndiko ndakora umunsi yashobotse bazobibona kandi bazokumbura ubuto bwabo bazokumbura kuba mu Burundi hakera la fois passée nari mfise twari twagiriye ibakwe tugira umutumire bamitwa King Christopher numu cineaste nawe nyene wahani wacu abikora neza namubajije akantu gasa nakanteye amatsiko ndamubaza ati none ko twebwe hano muri East Africa ahantu honyene batahura ururi basi dusa n'abavuga ururimi rumwe ni mu Rwanda wumva muri make twebwe dukinye filme mu Kirundi izora mu Munyarwanda mbega uho ubivuze kwiki kuri ico kintu ku buryo mushobora gukina filme iri mu rundi rurimi nyene ikagera kure ikamenyekana kure cyane ico ngenda cishure Christophe ndamuzi n'umugenzi ngenda cishure mu majambo mato hari uyundi mukinyi akina filme ibujumbura w'umugenzi yitwa Tambwe Remy akina filme z'igiswahili ndakubwiye nimba ari mu bantu bazi gukina filme muri iki gihugu dufise Tambwe Remy arimo narakorera repetition iwe muri groupe iwe cyane ndahazi narabona uko bakora nambye ati mugabo mu kintu kiriko kiragufeilingisha ukina mu rurimi atarugwi wanyu yego korero niko kabi burya umurundi ifo kwamenyekana nk'umurundi je nk'ubunama ndababwira abarundi bagenzi hanje jewe sishobora gukora filme y'igiswahili ari je nayiteguye akona karorero sishobora gukora filme y'igifaransa ari je nayiteguye sishobora gukina filme y'icongereza ari je nayiteguye kubera iki izo ndimi sizi wanje nza gushiramo amakosa menshi cyane bene zo baza kuntora sinzi kurikora naho ndakumva cyane kandi baca bangaya kubera ko utakoze mu vy'iwanyu biri kuri pasa muremure muri make pasa muremure ahubwo ico nzokora nk'ubu ndaraba je filme zanje nyinshi ndaraba ururimi rushobora kumvikana ahantu henshi ku isi n'uruhe n'icongereza cyangwa subtitle ndabivuge mu rurimi rwanje hama ujya tabitahura azarisomera nkumbura araza kubona good morning aca yumva nari mvuze mwaramutse hari igihe nawe avuga ati naja mu Burundi nabonye ko good morning ari mwaramutse sinzi ko umva ni kimwe mu byo tuba turiko turakundisha ivy'iwacu abanyamahanga mugo nk'uburi nahura n'abatanzania tugategura project ndazi Giswahili mugabo bamwe ntibazi Kirundi iyo project ndashobora kuzoyikora mu Giswahili ko sini yiwanje nkumbure naye ndashobora kuyitegura mukavuga ati ngenda ikore n'abatanzania kubera mbona inyungu bishobora kunzanira aho nzobikora mugabo nyene ntegure nyene vuga ati n'abakinyi banje abacaye ba Christophe nzi Giswahili ciwe gicumbagira cha dukora project y'ifilme mu Giswahili atangwe kumubwira ngo nenda yulo natoka kule yulo apana mugabo n'abandi kumwe n'umutanzania dosha ndambwira ati bana cunga ko tuko turakora Igiswahili kimeze neza udukosore nina banagiye muri project yabo je bazomenya nk'umurundi
bazompamagara ati wa Murundi akina filime z'u Burundi turakeneye ko turonka izina mu Burundi reka dukorane n'ujya muntu aho ni naje muri project yabo bakambira ko nkine giswahili canke kirundi I will do mugabo muri project ziwanje je shaka nanje ko abanyamahanga bamenye ururimi rw'iwacu biciye mu mwuga wanje wa film that why ifilme z'abahinde turaziraba kandi bazikinye mu kihinde nta mu kihinde yigeze akina mu congereza yego kandi twarazikunze je ndakunda kuraba filme kuri Netflix z'aba South Africa nyinshi bazikina mu kizuru ciwabo ahubwo hari kwaraza ubuhinga buteye imbere mu bindi bihugu urumva bo birashoboka bakagira dubbing bivanye n'isoko na ronse ndashobora kurondera abana bazi igifaransa ni musubire no filime yacu y'ikirundi filime yacu bayishimye kuri Netflix bishifuza kwija mu gifaransa bifuza kwija mu congereza tukagira dubbing no gusubiramwo umva amajwi hakarondera umuntu afise ijwi nk'irigi wanje nkumbura ashobora kugerageza agakina bijyana kinye mu kirundi akabisubiramwo mu congereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu ico giswahili aho ni mu majwi gusa aho ni mu majwi mugabo jewe ku bwanje shobora kubitegura ku badatahura urwo rurimi rwo mu mahanga nyene urumva no gufata ijwi rimwe ukarihindura ijwi ryari muri uru rurimi ukarihindura rikaja mu rundi rurimi so watubwiye yuko filme Gitoro yaguhesheje award nta apart ya award nta kindi kintu gifadika kiboneka nyene kiboneka umaze gukora muri film nakubwiye je ku ruhande rw'iwanje film yamaze kuma ibintu byinshi first of all film yaramaye abantu kandi buri gihe iyo ufise abantu ibintu biraza nimba ari ikintu ca mbere gitanga urumva we nimba wakoze ibintu bikora abantu ku mutima vyigisha abantu binezereza abantu nta kuntu ko mutazoronka abantu rero film yaramaye abantu ubu ndafise abantu tuvukana kubera film ndafise abantu no musi nkoroye ashobora gusanga imodoka iri ngaha ntwaye kwa muganga kandi nari nkoroye bisanzwe twamenyanye kubera film urumva ico conyene kuba ndagifise I'm proud of it ica kabiri narigishije hari igihe nshobora kuba ndahantu mu misozi abo dukorana ku kazi bama babibona ahantu hose dukoreye tere nihashake ahantu ntarinzi ko hanabaho ku isi nsanga abantu banzi bagasubiramo ibintu nakinye bakambira ati watwigishije histoire yari yarambaye ko ndazi umuntu yabaye ko urumva nkumva ati kumbe bya nakora umengano gufina hari umuntu vyakoze ku mutima nkuha karo film ingaruka z'ubuhemu ni film ya Sose 2018 no musi yakwije imyaka indwi ariko hari umuntu ashobora kuyinsubiramo guhera kuri A to Z akanye kateraba mu henda cyayifise ndi muri village ndi Bujumbura nkubu niuriye haga taxi vele ndi muri ajya amakartier zisigaye zirimo ndashobora kuganiriza umutaxi vele nkaca nuva kuvuga nk'umuntu ufise mu telefone agacanyereka mu filme ngo byaranse ko ndayifuta yarandyohe yaranyigishije usanga yakwicanze ko kubera muri rya filme kera utanganuko sinaye bwaje biharage byinshi uravyumva ico kintu ndumva ko ndi proud naramunezereje naramwigishije ico rero nikyo naronse icubahiro yaro hantu ngenda bakama respect uyu ni naka wewe dufate ndatonze umurongo ahantu uyu ni acteur ingo nibirashika baguhamagara amwe mu mazina wama benshi cyane Amedeyo yo muri ngaruka z'ubuhemu baje bararimpamagara cyane ko narikinije amafilme menshi Sami narikinishije mugabo cyane ni Badje na Amede hari filme wakinyemwo yitwa Niyande ukinamo ibintu byo kuderanja cyane ne filme nashoye kuraba ndatwenga kuvitangura gushike imwe je ndi umukomedi eje shasa ukina komedi ngira ngo ngaha umuntu nya cyane muri komedi n'ikigingi yako kigingi naye sanze n'umufana wiwe rimwe mu biteramo byo ndaryohe kukuntu avyitwaramo iyo hageze kuri question yo gukina komedi ndi umukomedi original iyo hageze muri serious movie uretse yuko je nace nibanda mu za serious gusumba comedy ariko nayo urayishoboye ariko
kenshi na filime ziwanje nubwo mba ari serious ndafuma ndonderamwe akantu gatoyi basi kugira niyibutse ibintu vyanje ariko jewe ntangura nifuza kuzoba umukomedi naravyifuza gose ariko nyene sinzi ndibaza nzobikora mu nyuma irya filime rero nayo yarampaye niyo filime yatanguye gutuma ndonka abantu bo hanze y'u Burundi numva kuronka umufana wa mbere ari hanze y'u Burundi canke ari hanze ya Afrika namuronse kubera irya filime wamuronse kubera irya filime yitwa Niyande irya filime nanje narayiravye numva irandyoheye ni filime iryoshe ni filime ishobora kuraba abana bakaryoherwa eko nivyo novuga so ibibazo bikeya cyane tusha duheza ikiganiro cuno munsi jewe sinoza ngo present abantu umukinyi wa sinema bava bibaza ngo kubatakuzi bava bibaza ngo ndiko ndabahenda niyo mpamvu nashaka udukorera akantu gatoya wa acting nyene okay nk'akarorero uri kurasaba mbe urubatse nibagiye kubaza urubatse umupapa w'abana bangana babiri so acting rero nk'akarorero usanze umugore wawe yaguciye inyuma ico sino acting ko umugore wanje ntaco yokora ndonderera ikindi c'urukundo rumva acting umugore wanje ca mbona umenga nivyo ko bavuze ati gira umugore wawe yaguciye inyuma ntibirashika ugakina hot no ikina wanashaka no mu vyo nandikana birimwo ngo ko bavuze ati gira umugore wawe yaguciye inyuma cubona umenga nivyo wife ikindi twumvega baje okay dufate nk'akarorero shaka nyene ihole iri serious ube nyene un peu sérieux dufate muvukanamo n'abantu babiri uriko urashaka reka ndakorohereze kugira dutwara umwanya dufatiwe kuri sister wanje turavukana kusaje sishaka acting ko no kuyactingana reka tu acting je nawe okay sister sawa iyi minsi umaze iminsi utahira kijoro uri umwana w'umukobwa ufise batoyi bawe b'abakobwa uri kurabaha indero nyabaki uri kurashaka kwerekana iyihe image kuri batoyi bawe none je nije nabavyaye si wabavyaye ariko niyo mukobwa mukuru dufise mu muryango nabo bazomenya iyo bakuri iyo ndero je nje ndabereka ingene bitwara je musaza wenda kubwira shaka kuguhanura ugacunyishura mu bwo buryo urashaka kumbona ku rundi ruhande rwanje ingene meze jewe ndazinduka buri munsi mu gatondo ndiko ndaja kubarondera kugira ngo mubeho mwige inzi ko wenda gusigaranye umuryango nzi ko ndagusigaranye batoyi bawe kugira ngo usigarura baraba usigarura bakurikirana ariko niwe uri kurashaka kubereka ingeso mbi we ntubona ko ni wapfa shase kuvuga ko ni wapfa mu mico batoyi bawe bose bazoca bapfa ubona famille yacu izoca isigara kuri inde twebwe bakuru twategereza kubaha akarorero keza wantora yo ba sister waragowe kabisa oya ntagowe arameze okay ndavuga ku baze ndagushimire kwanza waronteye ubwoba n'umutima wamvuyemwo waguruse natwego turactive oya gukina filime si ibintu vyanje oya je nabonye ko nogufona umukaba umukinyi mwiza cyane kandi bugenda utera inkuru nubwo tutakivuzeko reka ndakivugeko kubera ko ryari mu minsi yose tweko turakiganirako na Amigo boss wa Sky Media na Christophe turavuga ku kibazo kijaye n'abakobwa turahura n'ikibazo urumva umukobwa urashaka kumurondera dufate nk'umwaka roje nakubonye ndabona ko ushaka kuba umukinyi mwiza nkumure we ku bwawe iyo confidence ntayo ufise nayo nibo basi ntavyo nibo nayo wibonamo je nkayikubakamwo ukaba umukinyi mwiza urabitahura shatse kuvuga ko je nashaka kuba umukinyi of course arabaje abandi babavuma uyu muntu sinzi ikintu kiriko kiratuma umumwihatako mugo je mba nabonye ikindi kintu kimurimo uno muzi ugasanga yabaye umukinyi mwiza ariko ejo
muriko murategura filme canke mwatanguye no kuyikina ukazaho ngo bana ngo je ngo ndabihevye ngo burya ngo sheri wanje yambujije. Ladies, are you serious? Nararushe naragutaye kwinguvu kugira ngo ubumukinyi mwiza uratanguye gushininga. Ngira ntangure nanje kukungukamwo ça veut dire quoi? Uratanguye kuba umukinyi mwiza ejo uzoronka bushimwe ejo uzoronka ama achievement kuko ni wayironka kubera wabaye actrice mwiza. Na wewe uzoshikira. Ndi proud yiwawe kwa ko niwe nakugize ujya. Birumvikana. Yego. Ejo uzohamagagwa kuja gukina mu yandi mafilme. Nkumbura umenyekane nanje unkwege urumva kwegana. Ni inyungu nyinshi wa gukuramo. Birumvikana hari umuntu ashobora kubona ati aba bantu babiri bafise chemistry tubakoreshe publicité. Yego. Publicité amahera menshi. Urumva harageze ko tugera ku iyo level. Musheri wawe yambujije. Hari basanga wa musheri wawe yakubujije yakumenye kubera movie. Bibazi. Urumva ibi bintu rero biragenda biraduca intege ku bakobwa mu nyuma ari usanga na wa musheri yakubujije muravanye murahebanye ugatangura gusubira kandi kugaruka kundondera aruko wababajwe. Abantu sinkunda kubakira. Rero abakobwa benshi bifuza gukina filme nifuza ko ngire ndabahanuye. Abakobwa bifuza gukina filme muze muri serious muze mubikunda muze mumva ko mushaka kubibamwo hama iga nimba ari indoto yiwawe umupartner wawe bimumvishe kuko nta ngeso mbi zibera muri filme harimo abavyeyi harimo abantu bakuze harimo abana nishure murindi n'ubuzima bundi umwereke akamaro bigufitiye kandi wahagarara ku ndoto yiwawe azokumva kandi azogusupportinga mugo ni werekana ko ufise amakenga mu vyo ukora umenga ntuvyemera ni handi uzosanga yaguhagarikishije ku ndoto ziwawe. Hagarara ku ndoto yiwawe uzogera kure cyane uzoshobora kubandanya. abakobwa Jesse ndimo jewe sinzi mugabe munsi nagukinishije mu nyuma tukabona ingene bizogenda biragenda. Gahunda rero kuzunkinishira irahari muri movie yo nakubwiye muri project nabonye yo gukorera ngahe mu yinga nakubonye mwose amuhawe mutubwire rata abafana muba mubona je nshoboye gukina filme babitubwire muri comment. Ni so tubazo nka tubiri tuca duheza ramba barira gutwaye umwanya munini. Nta kibazo vraiment ndi home. Ndashaka utubwire kuri filme iheruka Les Infidèles uyitubwira kwiki? Filme Les Infidèles iri mu mafilme yanduhije cyane. Bandashimire timu twakoranye abakinyi twakinanye baritanze. Eshimire mu producer twakoranye cameraman and editor Pops naramugoye cyane naramubujije amahoro naramuteye mu rugo rwiwe umwanya muremure kugira filme yacu ibeho n'abandi benshi bagiye baradufasha kugira ngo filme yacu ishobore guhagarara igira ahura n'ibibazo byinshi. Ni filme nari nifuza ko iza guhindura industry yo mu Burundi kandi nubwo ntarashika kuri target 100% ariko maze kumva abantu bashika kuri 5 canke 10 agaruka akambwira ati ebana harakaherere kabaye kuri filme yawe akanaka la prochaine fois mugahindure ukunuko ico kintu cyambere kwanza ndagikunda. Ica kabiri hari umuntu azaka kubwira ati nahora mpinga filme zi Burundi ariko uratweretse yuko hari abantu bagikina filme hari abantu bashoboye gukina filme ahubwo wewe ubuze umutahe wewe ukinye filme zidushikana kuri Netflix. Ico kintu rero habenshi arma comment naronse inbox abayashize kuri filme kiri mu bintu byanyubase kuko nivyo narondera. Ni filme yari yanditse mu buryo tutamenyereye cyambere. Hama tugerageza kwikina mu buryo n'ubundi tutamenyereye bwa filme ariko kubera nyene yabije usanga ari ntoyi hari byo nifuje ko bibamwe bitabayemo. Nari nifuza yo kuzobishira muri season 2 nkuko navyemeye ko nzokora season 2 ariko henshi haracacumbagira ni ibintu bisaba ibintu byinshi nabaye ndayibangira ko gatoyi ariko iri mu bintu binyereka ko ico nifuza gushikako kuko ndifuza one day kuzobona filme yanje iri mu platform akomakomeye kw'isi. Cyane cyane ni izo ndoto z'abantu bose bakina filme. Ndifuza kabisa kubona filme yanje iri kurerekanwa kuri Netflix iri kurerekanwa ku mateleviziyo akomakomeye iri mu festival akomakomeye
ico kintu ndacifuza kandi les infidèles yaranyeretse ko n'abafise uburyo bishoboka les infidèles cari gikorwa nakoze ndiko ndatesta eske ca kintu nifuza coshoboka rero utuerere amayerere nagiye ndakoramwo nayaja hari amayerere technique aca nyene n'uburyo kuko yonza kuba mfise uburyo bukwiye ariko mfise timu ya technique ikwiye kabisa imeze neza n'ibindi hari abakteri nari nifuzamwo ntashoboye kuronka kubera nabona ati nibaba benshi budget iza kuba ndende birumvi hari ibindi bintu narifuza gukora ama accident y'amamodoka birumvikana muri ya film nko muri noze ya season 2 nibo nifuza gushiramo ama accident y'amamodoka ndifuza kurasa na nyene biboneke ko ari nkoho za vrai birumvikana kugira ngo tubona filme z'ikizungu ndifuza ko habamwo ibintu vyinshi by'ama esprit kubera ko urana ibintu twari ko turahemukiranirana muri film nifuza ko habamwo ibintu byo kurogana uburozi bugezweho iki gihe ivyo guhana amashano guhana amasumu bivugwa gute iki urumva ni filme nifuza ko twerekana ubuhemu buri mu buzima tubayemo guhemukiranira iyi life turimwo mugabo tugaca tubikora mu buryo buri professionnel kandi buri international ku buryo umunyarwanda yibonye umutanzania yibonye South Africa yibonye umuzungu yibonye avuga ati abanyafrika tibabuze bije oya rero ndifuza ko ubu nzokora season 2 ico cabije kitarimwo kitabonekamwe muri iyo challenge itabonekamo cyane donc babone niba ari umuzungu ayibonye avuga ati burya no muri Afrika bijya dukora nabo bobikora jenda nakubwiye ko nkunda kora filme z'aba South Africa burya South Africa hamwe n'abarabu ibihugu vya pays Maghreb bijya biri hejuru ya Sahara niwe abantu bakina filme professionnel gusa zavre urabuka avuga ati ebana iyi filme n'umuzungu ayibonye ariruka yego ariko twebwe ngaha munsi ya Sahara turashakina bimwe twahora twitwa kera ngo amakarashika yego n'ubu niko baziyita rero les infidèles ndifuza ko bo yaranyeretse ko bishoboka nihaye hasi nkandika niyo filme mu buzima bwanje nandise umwanya munini jewe kwandika bisanzwe ari ibintu vya mbere vyanyorohera ariko niyo filme ya mbere nandise umwanya munini kwako narifuza ko ibamwe ibintu vyinshi mugabo rero harageze igihe bimwe ngenda ndabikuramwo ati ikintu nigishoboka ikintu nigishoboka ndifuza kuja gukinira mu Rutana ariko mu Rutana harananiye ndifuza kuja gukinira kuri airport ariko airport tivyemewe kugira ngo nkumbure vyo nsaba ibintu birebire rero bisaba ko manza gusubira kuronka izina rinini kugira ngo base bana binyorohere uronke access ku bimwe je ndashima cyane ngaho imuhinga nico ituma ndahakunda gose iwacu imuhinga narifise access yo gukorera ahantu hose gukorera ku kintu cyose gishoboka ngaha mu ntara ya Muyinga bivaye n'izina warufise bivaye n'izina narifise hano na ya respect umuntu yari ifise numva ari able kugenda kwa gouverneur nkamubwira ati twifuza gukina filime yacu kunuko pas de problème hagenda habwira commissaire régional bico gihe baradushigikira sana nyakuba turifuza prison ya Muyinga turifuza na pick up y'igipolisi turifuza n'abapolisi cyangwa impuzu y'igipolisi n'amapingu yakubwira ati ni wewe takira nibagoye reka ndaguha umuntu azobikurikirana ivyo bintu ntibizogira ikibazo narashobora gufata bana iri barara rya kizungu turifuza kuhakinira akakana bakugara gatoyi ego tugakora niko n'ahandi hantu bikorwa ariko ngaho twegeye turafise challenge ho ibujumbura ntushobora kuduza drone hariho hose ivyo byatugoye muri nino biriko birabuzwa ivyo byatugoye muri ntozeya les infidèles harantu twifuza ko tuza gukora dufise drone tugira iki vyashoboka challenge rero ni nyinshi mugabo filme yo ku giti cayo ni bon okay ndakubaza ikibazo ca nyuma ni ariho hole yo gutera isoni gukina je mu buzima bwanje nta hole nimwe ntokina ikira kuba itankura ku bumuntu bw'iwanje ubuntu bw'iwanje sofu imwe gusa gukinira ku kaburi ndi kumva z'abantu ico kintu mu buzima bwanje ntoshobora birateye ubwoba tuhe gutera ubwoba mba numva ujya muntu ndi kumva yiwe ndiko ndamushinyagurirako ndiko ndakora iki
birateye ubwoba. ngira ngo nimba bikunda ko dushobora kugenda tukubaka imva ahantu ayija ko nzi ko atamuntu ari mu ndani ico ngira ngo no gikora mugo mu gihe bisaba ko nza kuja mu kaburi kavre hagara kumva haro n'abarenza bagaja ko saa sita y'ijoro umuntu ndamura bavuga ati urakomeye kwe ico ntaco no kira mugabe izindi zose hall zituma umwana ashobora kuraba filme ari kumwe nase izo ndashobora kuzikora iyo ari yo yose. Okay, twashaka rero utubwire jewe n'abadukurikiye ni umuntu yifuza kuraba filme zawe iyo zisanga hehe yo zironka gute? Filme yanje nshaka kuyikurikirana kuri YouTube channel nigo rugero uyu munsi dufise goroshe iyo platform dufise ishobora ko tworohera yitwa Inshuti Films urashobora gusanga ko amafilme menshi ya kera ndashimye cyane abanyamuyinga bashoboye kubungabunga filme yacu ya Josephine kuko abayikunze miyo myaka za 2012 bagoma bayitubaza za 2012-2011 rero nagize imana nagira ibibakwe uyu munsi ndaronka umuntu yayibungabunze yayibitse twe twabikina tutaratera imbere atama YouTube tuzi twazi n'ivyo ari byo twabishira ku maside tukabika ariko harumwa washoboye kuyibungabunga Imana imuduhera imigisha nayironse vuba cyane abayikurikirana kera bayiravye kera murashobora kuzoyibona kuri yo YouTube yacu nyene Inshuti Films. So umutumire wacu Badjay aratubwiye aho dushobora gusanga filme ziwe ni YouTube channel yitwa Inshuti Films. So abatari bamuzi abatari bazi filme akina murashobora kugenda kuri YouTube channel yitwa Inshuti Films mukaraba izo filme zose ziriko zose mbega hariko bon iyo ntoze ya Josephine nitari kurumva ko nzoyishira ko adolescence twarayibuze wowe kifisa arashobora kumbwira ni yande yoyo iri ku ndundi niho twayishize iyo ni yande wavuze ko nakinyemwo comedy cyane yo iri kuri indundi izindi zo ingaruka z'ubuhemu icizere gitoro les infidèles zose ziri kuri Inshuti Films. Yeah. So arabarangiye neza na neza aho mushobora gutora izo film rero tugushimire Badjay bad boy ni bad boy not my name Badjay numvise nako ka bad boy no gashira ko bad boy groupe yacu twagenderamo hari uwitwa bad man hari mu witwa bad boy nawe kaba Badjay nisi mwara bad boys. So tugushimire cyane ku kanya keza waduhaye novuga ko ari amahirwe bavuga yuko ari bakwe twagiriwe kwakira mu legend nkawe ni cubahiro n'ivyicubahiro cyane Sky Media Burundi iragushimira. Nandi ndabashimiye cyane mwana iteka cyane mwangiriye surprise yo kuza hano naje gutembera ubwo mwanyeretse urukundo no kunshigikira Imana ikomeze itera imigisha Sky Media Burundi n'abafanzi bakomeze kuyikurikirana cyane yafise ibiganiro bimeze neza kandi indo twari dufise ngaho iwacu muyinga Sky Media yidushikanye ko twifuza rero ko yokomeza itera imbere ejo tuze tuyibone ifise channel ya televiziyo kuri za Canal Plus Star Times Azamu n'ahandi nukuri iryo bariteka cyane rikomeye mu ntara yacu ya Muyinga hari vyiza vyinshi mu vyerekane hari za Ruvubu hari za ntuze ya Parc National de la Ruvubu hari n'ahandi hantu henshi za ntuze ya za Giteranyi ingenzi zishoboye kuza ku bwinshi mu ntara yacu ya Muyinga nziza cyane nikiri intara pardon ubu ni komine mu ntara yacu nziza ya Buhumuza mu mbabarire mu ntara yacu nziza ya Buhumuza hari ivyiza vyinshi cyane Sky Media kandi ndayizeye cyane kujya mwanteye iteka mutera iteka n'abandi abakinyi ba filimi Bujumbura abanyamuyinga ni benshi mugabo ntimuvugisha abanyamuyinga gusa n'abanyabujumbura turabakeneye abantu bose n'abanyabujumbura turakeneye kumenya n'abanyarwanda n'abatanzania mugende mu barondere ku buryo bose bisanga aha ni muhira abantu bose bafite talent. Yego cyane vyari vyiza kuganira nawe
watumye n'acting ibintu ntazi nakubwiye kuri umukinyi kandi vuba cyane fuko dukora akana nakinye filme n'ukuri kw'Imana nk'abantu mundabira ibintu bankoresheje n'ukuri kw'Imana urabona ko ashoboye ariko gusa mu bisanzwe ibintu byose birigwa nawe ukaba wumva ushaka gukina filme ukaba wumva wabifisemo iyo esprit ni sawa uzotugana cyangwa uzobagana urababona biroroshe ngira kubatora sinzi cyane gose biroroshe so guys reka muhundire tugeze ngaha ivyo ntamubajije mutubariza muri commentaire hama next time agarutse azotwishura sivyo none so budget mugira ijoro ryiza rero n'umusi mwiza kuri murakoze cyane nawe mubandaye muheza giko tubanaye turyoherwa n'ibiganiro bya Sky Media okay merci ciao ciao